Bantu mwese mudukurikiranye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uwo mugiye kubana ni Ndayisaba Already. Mu aka kanya tugiye kurabira hamwe icigwa kitubwira ngo gutegurira umwana kuzoba ngirakamaro. Mu gitabo c'itanguriro igice ca kabiri ku murongo wa 15 hari amajambo atwereka ibintu dukwiye kwitwararika mu buzima bwacu. Haranditse ngo Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Imana imaze kurema abavyeyi bacu ba mbere yabahaye ibintu bibiri bategezwa gukora. Bategezwa gukoresha amaboko yabo ariko kandi bakanakoresha n'ubwenge. Kurima bikoreshwa amaboko ariko kuzigama vyategezwa gukoreshwa ubwenge. Rero igihe umuntu ashaka gutunganiriza umwana wiwe kuzoba ngirakamaro, icambere yitaho yubaka ibintu bibiri. Yubaka ubwenge akongera kandi akubaka n'umubiri. Ivyo bibiri kimwe kibuze kazoza k'umuntu karononekara. Iyo wubatse ubwenge ukibagira kubaka umubiri, ibintu birapfa. Iyo wubatse umubiri naho ntubake ubwenge, ibintu birapfa. Rero abavyeyi bategezwa kwitwararika ivyo bintu bibiri bakavyubakira icarimwe. Mu gitabo citwa Education mu Gifaransa, urupapuro rw'amajana 236 ukabandanya ku rupapuro rw'amajana 237 hari impanuro zahatanzwe. Izo mpanuro muzozisoma ariko reka tubahe incamake y'izo mpanuro. Mw'ico gitabo berekana ko abavyeyi n'abarezi basabwa kwigisha abana babo ko igihe bashaka kugira kazoza keza bategezwa kumenya yuko ubuzima bugororotse bwuzuye bwubakwa n'ivyiyumviro bigororotse, kandi ko isoko ry'ivyiyumviro bigororotse ni gukoresha umubiri. Ni ukuvuga ko iyo umuntu ariko arakora ibikorwa vy'amaboko, agakubura, akarima, akagira siporo n'ibindi vyose bisa n'ivyo, ivyo bituma agira ivyiyumviro vyiza bikazomufasha muri kazoza. Barongeye baravuga yuko kwiga umuntu ntaruhuke bituma amaraso menshi aca mu bwonko, ivyo bigakwega ubugwayi bwinshi. Ubwo bugwayi rero hari ingaruka mbi bushobora kumushikanako. Muri ico gitabo barazivuze, reka tubabwire ingorane zimwe bishobora kuzana. Bituma amaraso agurirana mu bwonko, ivyo bigatuma bitera ingwara zishikana umuntu ku kudashobora kwitegeka. Ivyo kandi bigatera umuntu kunanirwa no gufata ingingo akama ahindagurika. Namwe murumva ko umuntu abayeho adashoboye gutandukanya iciza n'ikibi, ahubwo akaba adashoboye gufata ingingo akama ariko arahindagurika. Uwo muntu mu buzima bwiwe biramugora gushika kw'iterambere rirama, kuko kugira ngo umuntu ashike kw'iterambere rirama bisaba ko umuntu aba ari umuntu ashoboye gufata ingingo, agiye kugikorwa agikora akakirangiza, ntagume aba ari umuntu ahindagurika. Sivyo gusa, muri ico gitabo barerekanye ko imitsi ifatanya ubwenge n'umubiri wose nizo nzira Imana icamwo kugira ngo ishobore kuvugana n'umuntu kandi yongere ishike imbere mu muntu. Iyo rero imitsi nsoza bwenge ikoze nabi bituma Imana idashobora gukorera mu muntu, ahubwo akiganzirwa n'ibibi, ntashobore gutandukanya iciza n'ikibi. Rero mwese mudukurikiranye, impanuro twagira tubahe mukura mw'ico gitabo nuko umuvyeyi igihe ashaka gutegurira kazoza keza umwana wiwe ategerezwa kwitaho ibi bintu bibiri bikurikirana: akubaka ubwenge bwiwe ariko kandi akubaka n'umubiri. Harimwo kurima, gukubura, koza ivyombo, guteka, kuja muri siporo. Eka utwo tuntu twose umuntu akoresha amaboko nitwo dufasha kugira ngo umuntu ubwenge bwiwe bukure ashoboreye gutandukanya iciza n'ikibi. Mw'ico gitabo berekanye ko intandaro y'ukononekara kw'isi kose gukomoka kuko kuntu abantu biga ivy'ubwenge ariko bakibagira gukoresha umubiri. Reka mwese abadukurikiranye, Imana ibafashe ibahe gutegurira kazoza keza abana banyu, mubigisha ivy'ubwenge ariko kandi mwibuke kubigisha gukoresha umubiri wabo kugira ngo bakure mu bwenge ariko kandi bakure no ku mubiri. Imana ibahe kubitahura mu izina rya Yesu.